Hello everyone, this is Jean-Pierre, Limo TV, always highlighting people who are doing good to people. Iyi ni Limo TV ishikiriza ibiganiro byerekana ibikorwa byiza abantu bakora babikorera abandi. Nkuko mubizi ikigongwe kugitanga no kugisaba si ibintu usanga byoroshe mugabo ni ibintu bikorwa bikozwe mu bwitonzi no mu rukundo birashoboka. Uno munsi ndafise umushitsi aza kutwiganira ibyamushikiye bijanye no gusaba ikigongwe no kugihabwa. Gira amahoro mushitsi. Amahoro, ndabashimira ingene mwanyakiriye. Jewe ndamushinga ntahe ndakuze, nkaba nitwa Dieudonné Maderere. Hari mu 1997 aho umwe mu ba oncle yashatse gukora ibintu bitabereye mu muryango, afata nabi amatungo ya sogokuru akayonona, akagurisha amatongo ibicanke biriya. Ariko nanje ndabiraba ndavye abavyeyi banje ba oncle n'abandi nkabona umenga naco babivugako, ndavuga ngo atoya ibi ntivyogenda uko. Nca nsanga nimba harimo n'ubusore, nca nsanga namwegereye ndamubwira ko ivyo bintu bitabaho bidashoboka, ndamuhagarika vy'ukuri mu nkomezi z'ubusore nari mfise. Ivyo bituma ashavura ambwira uko yigombeye, nanje nca ndamufata. Muraza abantu bakiri bati ingene bigenda, nca nsanga namubwiye nabi. Guhera ico gihe bica biba birebire ko inyuma y'imyaka 6, no kuvuga mu 2003 niho numvise mu mutima kabisa ntameze neza, mitamwo kuduga kumusaba imbabazi. Rego vyari bigoye ariko naraduze ruguru hari Karuzi ndamusaba imbabazi. Umunsi wa mbere biranka, turicara aranjyagagura arantuka, ariko nanje kubera intumbero nari mfise ndihangana. Bukeye ndamurindira avuye ku kazi, turavugana naho narantuka arambwira ko ivyo bintu bidashoboka. Bisa n'ibigorana gato ariko yarazitanze, nanje azimpaye numva ndanezerewe. Bukeye niho nacamanuka numva umutima wanje uguwe neza. Rero ahantu mu ncamake nivyo vyabaye mu myaka 6, ariko ndabivuze mu mwanya muto, ariko hanene nivyo. None amaze kuguha ikigongwe vyagenze gute? Mwabandanje umubano gute? Ego murambajije ingene vyagenze. Tumaze gusabana imbabazi, nukuri harabaye agacerere nk'umwaka hafi imyaka 2, ariko mu nyuma sinzi ingene vyashitse amanuka ino kwa muganga. Uwa mbere yatanguye kurondera yabaye jewe, bituma nanje ndamuvugira kuko vyasaba amafaranga menshi. Umuryango uri yungunganya turamuvuza. Rero ico kintu kica gituma ibimbarutso canke yo kunyiyumvira nk'umwana muzima. Mu nyuma urumva aho hari muri 2005 canke na 6, yarayapfuye muri 2016. Nukuri ari jewe yiyumvamwo, yaranyiyumvamwo nukuri. Twabanye neza kuva iyo myaka yose, urumva hafi 10. Ego nivyo mu ncamake imbabazi ingene zagenze. Ku ruhande rw'uwasavye imbabazi vyagenze amahoro, n'uwazitanze vyagenze neza cane. Nuko rero ikiganiro gigarukiye ngaha. Turashimiye badukurikiye, tukaba dushimira n'abandi bazodutera kamo kugira tuvuge ibintu vyiza bikoreka mu bantu. None ga mushinga ntahe, abantu batwumviriza wobabwira iki? Mbaye ndashima umwanya mwampaye wo gushikiriza ikiri ku mutima, kumpa
kugira icyo mbuze muri iki kiganiro cy'iyi televiziyo. Ndabashimira by'ukuri by'umwihariko ko binezereje, kandi nizera ko ibyo nshikirije bizofasha amasinzi, mbese nibaza ko atari abarundi gusa, abantu bose bumva ikirundi cyangwa ikinyarwanda bizobafasha kugira bubake imiryango yabo, intara zabo, ibihugu byabo. Rero nagira nsabe umuntu wese azi ko hari ico yapfuye na mugenzi we, bishobora kuba ari mu makosa canke ntayabemwo, no musaba nimba yosenga Imana, nimba yohanuza, araba ingene yegera uwo bagiranye amatati, basabane imbabazi, basubire bungu bumwe, no kuri basubire bungu bumwe, kuko ngo hari ubumwe umuhoro uramwa. Genda nawe ubikore nk'uko nabikoze, byarubatse umuryango. Ubu mu umuryango uri solide, nta winjira, nta winyigenyiza mu muryango, turi umwe.